Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 31 nzeho mwaka wa 2024 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avuga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kandi agukengurukire cyane wahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona akazogira naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi na amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mwaka kanya mu nyuma zuko ibintu biriko birayangara ngaha mu butegetsi bwa Gitega amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira umurwi w'inyeshamba we mu 23 warahiye urarengwa kugiye gukora akantu mu Burundi hari amakuru akomeye cyane adushikira ko abakomando baye mu 23 bahejeje gushika mu gisagara ca Bujumbura baragira bahakora iki ivyo byose vyadushikiye turebashitsa ko vyose ido nido biruko mu nyuma zuko intonde zabarya abasirikare baguye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zahejeje kuja hanze n'imyidondoro yabo uribaza ni bande kuri abanyagihugu batari bakeye barategerezanyije igishika kumenya amazina yabo bagiye bagwa mwayo mashamba kugira bamenye niba hoba harimwo wabo ivyo navyo turaza kubibashitsa ko bikabuko mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane adushikira abanyagihugu b'u Burundi n'abandi batandukanye bagize ivyo bavuze ku ngingo ziriko zifatwa n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste ndayishimiye zibandanya kumara abavukanyi bacu abana b'u Burundi bashirira mu mashamba ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ayo majwi y'agacamutwe ku mukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste ndayishimiye turaza kuyagushitsa ko we wicusabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone fyondeko uracubona ari akazogera naho nyene fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi tudatevye kamakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira hari imiryango myinshi y'abasirikare b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baguma baturungikira ubutumwa badusaba ko twoshira habona amazina y'abasirikare twoba twahejeje kumenya bahitanywe n'intambara yo kuwa 28/0 uyu mwaka wa 2024 kubera abasirikare batswa amatelefone imiryango ntigishobora kumenya amakuru yabo iyo bumvise ko hari abapfuye imiryango hitija kuruhagarara kubera ko batawe yibwira amakuru y'ababo niba bakiriho canke barapfuye ikibabaje kurusha nuko kenshi igisirikare cinumira ntikibwire imiryango ko ababo baguye ku rugamba nkuko twaheruka kubibamenyesha abasirikare bo muri batayo y'indwi ya Tafoke bari bacunze umusozi witwa muremure umusozi ufatwa kuhambaye cane ku rugamba abasoda b'u Burundi baratewe naye mu 2023 bongera barabura baza kubafasha canke se ramforo kubera n'ibindi birindiro vy'abarundi byari vyatewe ako kanya makuru dufise ubavuga abasirikare 13 bahapfiriye bagenzi babo ntibashoboye no gutora ibiziga vyabo kubera bavuyeyo bahunga bata ibirwanisho n'ibikoresho vya gisirikare abakomeretse baraye batahanywe mu Burundi aya mazina twahawe nimwe mu ndongozi z'igisirikare c'u Burundi Kapitene Efraim Niragira numero de matricule 2550 avuka ku mutumba wa Gisanze muri komine n'intara ya Bururi hari ajuda majoro Aregisi Gahitira matricule SC 1454 avuka ku mutumba wa Kanka muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro Sarja Prosper Ninahazwe matricule ya 82 avuka ku mutumba wa Camizi muri komine ya Matongo mu ntara ya Kayanza hari Caporal Chef Jean Marie
iratanga matricule Ijoro 16526 avuka ku mutumba wa Gatsinga muri komine Ndava yo mu ntara ya Mwaro. Hari kaporari shefu Charite Nshimira matricule Ijoro 16177 avuka ku mutumba wa Mubuga muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya. Hari kaporari shefu François Ndayiragije matricule Ijoro 13187 avuka ku mutumba wa Nyamabuye muri komine Gitanga yo mu ntara ya Rutana. Hari kaporari shefu Jacques Nyandwi matricule Ijoro 21733 avuka ku mutumba wa Gahongore muri komine n'intara ya Bubanza. Hakaza kaporari shefu Polycarpe Nzisabira matricule Ijoro 22828 avuka ku mutumba wa Mboza muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura rirare. Hakaza première classe Leonce Nibigira matricule Ijoro 28289 avuka ku mutumba wa Gitaramuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Hakaza première classe Desire Nduwimana matricule Ijoro 29931 avuka ku mutumba wa Gitaba muri komine n'intara ya Rutana. Hakaza première classe Jean Marie Nsabimana matricule Ijoro 25728 avuka ku mutumba wa Ruyonza muri komine n'intara ya Kirundo. Hakaza kandi première classe Cedric Nsengimana matricule Ijoro 25743 avuka ku mutumba wa Nyamugari muri komine Buhiga ni mu ntara ya Karusi. Hakaza première classe Audace Ningombeye matricule 27065 avuka ku mutumba wa Mburi muri komine Gisagara yo mu ntara ya Cankuzo. Kubera igisirikare kitashoboye kuronka ibiziga by'aba basirikare 13 co kibita babuzwe irengero, niyo mvugo bakoresha mu kiringo c'umwaka. Mu nyuma baca babashira ku rutonde rw'abapfuye, ariko birazwi ko bapfuye. Ku mbuga zimwe zimwe abantu bariko barahanahana amafoto y'ibiziga byabo. Kuri uru rubuga mutwihanganire ntidushobora gukoresha ayo mafoto. Hari ibiharuro bibandanya kuvuga ko abapfuye barenga ngaho bishitse. Turaronka yandi makuru atomoye tuzoyobasangiza. Abarundi batari bakeyi bagumana ico abana b'u Burundi bariko barazira muri iyi ntambara itatwerekeye, uretse amafaranga abategetsi b'u Burundi bahawe na Perezida Faci canke se Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hano twabashije kuronka amafoto makeyi y'abahisi. Ayo mafoto uri kurabona araza guhinduka bivanye n'ingene haza kuboneka bamenya umusirikare w'igihugu ntateye isoni ngo nuko aguye ku rugamba yategereza kubahirizwa kunamirwa n'igihugu. Hano kuri runo rubuga ntituzoreka kwibuka abavukanyi bacu. Menya neza hari abatubaza imvo tubandanya kuvuga abasirikare b'u Burundi bagwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Urubuga rwacu rwa Burundi News TV rurakurikirana abarundi iyo bari hose. Ugize ikibazo duca tumutabariza, ni nako tubatangariza amakuru yose avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'ayavugwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Biruko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane adushikira ku murwi wa M23 wahejeje kurahira ukaregwa ko uzogira ibitero ku gihugu c'u Burundi. Hari amakuru akomeye cane twahejeje kuronka ko abakomando ba M23 mwibanga rikomeye bo bahejeje gushika mu gisagara ca Bujumbura. Kuri ubu ngo hari ivyumba vy'amahoteli bibacumbikiye. Leta y'u Burundi igiheza kumenya ayo makuru bariko barakizura mu mahoteli yose kugira barabe niba hari uwo botora. Gusa ibintu birakomeye cane irya nino mu bice vya Bujumbura, harashobora guterwa ibisasu umwanya ku mwanya. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Hari bimwe mu vyatangajwe n'abarundi boba bari irya nino mu makungu n'abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi batashimye ko imyidondoro yabo itangazwa. Eka tubareke mu vyumvirize, turaza kugaruka tubashitsa ko yandi makuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu byumvirize. Muri twe umugabane munini twifuza ko
Kivu yakwigenga. Ariko se niba twifuza ko Kivu yakwigenga, ni iyihe process, ni izihe nzira binyuramo? Ese ijwi ry'abaturage, nubwo wenda mu kinyarwanda bavuga ngo ngo amajwi y'abaturage niyo majwi y'Imana, ese ahari mu rwego mpuzamahanga cyangwa muri ONU nta ruhare bo baba bafite mu kugira ngo wenda tube twakwigenga cyangwa tuteye kwigenga? So ngewe wenda mu makuru make mfite nuko kugira ngo ahantu higenge, nuko first of all abaturage babarizwa muri icyo gice bagomba kuba bafite imyumvire imwe kuri icyo kintu. None twakwibaza, ese mu buryo buri diplomatique ni ibiganiro, sensibilisation, mbese kumvikanisha icyo twita ideology, kugira ngo icengere mu misokoro y'abatuye muri icyo gice, kugira ngo mbese uko gusobanukirwa neza n'icyo baharanira bakigaragaze mu buryo buri physical cyangwa mu buryo buri none ni ukwibaza ariko twese icyifuzo cyacu nk'uko Rutayisire kivuze, abenshi niko tubyifuza, ariko twibaza, ese umuhunde, umushi, umuhutu, umunyanga, umundandi, hariya ko ubudasa ari amoko atandukanye ari hariya muri Noro, ahari bose baba bafite imyumvire imwe kuri icyo kintu cyo kugira ngo habe habamo balkanization cyangwa kugira ngo Kivu yigenge. Ibaye imyumvire ari imwe kuri iyo ngingo, cyaba ari ikintu cyiza cyane. Icya kabiri, mwibuke ko kugira ngo Sudani y'Amajyepfo yigengira iyo ntuza John Garange yaharaniye, ibihugu byose ku isi nabyo byagize uruhare rwo kugira ngo batore icyo gihugu nacyo kigenge, kubera ko ntuzari yarabakandamije Omar al-Bashir. Murabizi neza ko ku ngoma ye yari yarakiriweho umutahe mpuzamahanga wo kugira ngo umufate bitewe n'ibyaha yakoreraga bamwe mu baturage be. Ese biriya bihugu, bimwe mu bihugu biri kuzana ingabo zabyo hano muri Congo, tuvuge nka za Malawi nk'uko turi kubibona, za Afrique du Sud, za Angola n'ibindi bihugu bitandukanye, za Tanzania. Mwibuke ko ziriya ziri kuzana, biriya bihugu biri kuzana ingabo muri biriya bice, nibyo binagomba kuba nabyo bifite uruhare mu gutuma twakwigenga cyangwa ntitwigenge. Rero mu kibazo cyari mu burasirazuba bwa Congo, ngewe icyo nashaka kuvuga kwari ukugira ngo nituvuga uburyo twifuza ko ibintu byagenda, ese mu nguni zose zitandukanye dushobora kuba twaronkeramo kugira ngo Kivu yigenge, bimeze biti? Harimo positivite? Ese ni izihe nzego zishinzwe cyangwa se zifite uruhare mu kugira ngo Kivu yigenge? Ni ukuvuga ngo abaturage, ndacyariyo ngiye gusoza, ni ukuvuga ngo iyo abaturage bari muri ako gace, icya mbere nubaho umutekano, ukabareka bagahinga, cyangwa se buri kantu kose ukabakorera neza, ni ukuvuga ngo ibikorwa n'umubwiriza wa bucece, icyo gihe bizajya mu ntekerezo zabo, babahunde, abashi, abandanda, bakiniduhuza ibyiyumviro. Icyo gihe bo ubwabo, umunyapolitike wa M23 nazamura ideo ya balkanization, ubwabo bazayisureva bayizamure, bo noneho kubera serivisi bahabwa bo bisabire kugira ngo babone balkanization. Icyo gihe rero ijwi ry'abaturage nirizamuka mu rwego mpuzamahanga, bazakora icyo twita referendum cyangwa se itegeko, amatora ya kamarampaka, barebe ukuri aho kuri, nk'uko byagenze hariya muri Ukraine. So nsoza rero, twebwe ubu aho bigeze ahangaha, diplomasi cyangwa se politike niyo igomba gushyirwa imbere cyane. Imbaraga d'une façon militaire zirahari, amahanga ari gukubitwa izuba riva, ariko uriya muturanyi uturanye n'umututsi n'umuhutu n'umundandi ni ute ari kumva politiki ibyiza ya M23 imugezaho, cyangwa se ibyiza turi kugenda tuberera hirya no hino, kugira ngo wenda nabo badufashe kurwana kuri urwo rugamba twifuza nizi. So soza rero, murakoze kumpa akanya Keri. Urakoze. Namusubiza, mwanyemera nkamusubiza mu munota umwe gusa. Twebwe anga turi gusesengura. Rutayisire, namusubiza mu munota umwe.
uretse gato Rutayisire utaramusubiza, reka bamare impungenge mwembi gatoya, uraza kumusubiza ufunze mike wenda umunota umwe gusa maze mbabwire. Ikintu kimwe gihari ni uko ubu ngubu kuvuga ngo byita ngo ni umukasi cyangwa ngo leta yigenga ntitangirira kuri kwa kundi wenda tuba tubitekereza uko umuturage aba atekereza, siko bitangira. Habaho procedure cyangwa processus zikurikira zigenda uko zikurikirana. Ariko reka ndababwira ikintu kimwe gusa wenda mbere y'uko mukomeza. Murabizi ko uriya nani Tshisekedi ashaka amatora yaravuze ngo ibice bimwe byo muri Kongo ntago abishinzwe, ntago bizatora. Ibyo byaravuzwe, sibyo ngiye gutindaho. Ikindi, twebwe ubu ngubu mu bice bimaze kugarurwa ubu ngubu biyobowe na M23, ubu hagiyeho ubuyobozi, bashyizeho ubuyobozi ku mugaragaro. Apana ngo nibyo bahishe bagiye batora kwa kundi bazabatora gusa bagashyiraho cyangwa bakanoma. Twebwe ntabwo twanomye, bashyizeho ku mugaragaro, abantu bose baba babibona. So icyo gihe rero ntimwavuga ngo ntabwo biratangira, ahubwo ni urugero wenda rumwe mu byo muri kwibaza ko bizabaho. Ko biraza ntabwo biraza, kwanza ko biraza niko navuga. Reka Rutayisire abanza asubize. Murakoze cyane, nkunze ko umushubije ayo magambo musubije nayo nari ngiye guheraho. Ndagira ngo rwose mumare impungenge ko uko kwigenga kwaratangiye, kuri mu murongo mwiza, kurimo kurashinga imizi, ndetse nanavuga ko byihuse, kuko iyo uvuze ngo uduce twafashwe turigenga, dufite ubuyobozi butari ubwa Kinshasa, ni ukuvuga ko ntibagihabwa amabwiriza avuye muri leta nkuru, ahubwo ni leta ya M23 na AFC zitanga amabwiriza. Nuba rero n'intangiro nziza, ahubwo ndeka mwereke n'ikindi noneho cyo yavugaga ngo abaturage. Burya abaturage ndagira ngo nkubwire, muri politiki abaturage barubakwa. Uti gute? Urabona ko abakorerwa jenoside abenshi barahunze, abasigaye ku misozi bamwe ni ababahigaga cyangwa se ababariye cyangwa se abatarabumvaga. Nuvuga rero noneho kuriya M23 imaze gushyiraho ubuyobozi mu turere yafashe, ni nabyo navuze mu minsi ishize, igomba no kwihutisha ikintu cyo gutuza abaturage. Ni ukuvuga ngo impunzi zahunze zigatahuka, bakaza bagatuzwa, bakabana na ba bandi bahasanze. Ibyo ntibivuze ko nanone mu gusabana hazabura abandi baturage basanzwe n'ubundi batura cyangwa baza gukora akazi n'iki, imirimo ibateza imbere. Ujye kubona ubone mu karere kari gatuwe n'ibihumbi runaka byikubye inshuro 2-3, wa muturage wamenyereye kurya abantu cyangwa se kubahiga cyangwa kubica, azaba abana n'abandi yahigaga ariko bamuruta n'ubwinshi. Noneho no mu kwirindira umutekano, nka kuriya M23 yashyizeho couvre-feu mu turere iyobora. Iyo ushyizeho couvre-feu udahafite abaturage bakumva, nabivuze mu nyandiko kare natangaje, nayishyize no kuri iyi space. Ubu iyo nta baturage bakumva, Eka tubakengurukire inshuti banywanyi mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu biganiro byacu twabwiye ko tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane ajanye nuko hari umugambi wo kwica umukuru w'igihugu. Ni bande bari mu uwo mugambi? Ayo makuru abamenyesha makuru bacu baracyagira ko amatohoza, turaza kuyabashitsa ko yose ido nido. Subire ndabakengurukire cyane mwe mwese twabanye mu ibiganiro byo kwigenekerezo rya 31 Nzeho
umwaka w'2024 bakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba atarabikora nimumanuke munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mufyondeko muraca mubona arakazogera naho nyene mufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.